hari abavuga bati naho umwimbu woba uboneka twabonye ibiraya vyiza cane ariko bati ngira vyoshobora nyene afite uburyo buhambaye nk'umukuru w'igihugu hari ico mu bivugako. Iminsi yose uhera kuri gatoyi kandi gato karakura. Urabona twaragize turavuga turi duhimirize abarundi bose ko nimiburi buri muci bategeza kugira karima. Umwe wese akora ibingana nuko abangana ntuvuga ngo we wagize ibintu ngo bace biruka gukora nkibi ko bacavuga ngo none umutahe nzokura he. Mugaje murazi ko nk'ubu natanguye na jewe buke menyereza ndaba ko bishoboka buke gushikaho mfata ingingo yo koja gufata nanje ingurane muri banki. Ubu rero novuga nti ni nk'ishure ndiko nderekana yuko bishoboka. Mugabe iminsi yose ubanza kwitanga. Umwimbu mwabonye nka bijya biraya twateye akarima gatoyi ni R15. Mugaje nk'ubu namaze kubonamwo uko hataburamwo itoni na zitanu. Je hajya ndabibona ko hashaka kuza none itoni nka zitanu wateye mu ma R15. Ucura umutaye wakoresheje twateye ibiraya ibiramajana 3. Nivyo abakozi urabahemba mugabo ayo mahera bijya ndabwira ngo umuntu uronke ico fungura umufukuro nk'amahera urafungura kwanga ugashora kugira ngo uronke amahera kuzosubira guhemba abakozi ndetse nk'ubu nk'ibi byo kuvomera no kugira ngo ugumubandanya uvomera. Rero nkaha ndabonye yuko bishoboka kuko muravye nk'ibi bigori nivyera tukabishora bizozana amafaranga duhemba abakozi twagere tubandanye ukunyene. Rero iki ni nk'icigwa murabona twarimwe n'itomate hajya muri irya nzu irimwe itomate. Ivyo vyose no kwerekana yuko bishoboka. Hajya Imana araduhaye ibintu byinshi cyane. Yaduhaye amazi. Aya mazi mwoja kuraba aho ndayakura mu kuzimu. Ndakura mu kuzimu nkayaduza agashika ngaha. Mugabo hari n'amazi y'imvura murabona turiko turakora n'ingere tuzogira amazi y'imvura yose tuyashire mu matangi. Ayo mazi muci abariyo aca avomera. Ico gihe tuzoba tufise amazi akwiye ku buryo niyumvira yuko umwaka uza tuzoba tushobora kuvomera hegitari 15. Aya mazi avuye ngaho kuri hangara y'imvura azoca agenda aduce tuyaziganya tuyabike muri cya gitangi kinini cya gipima imetero kibe 725. No kuvuga yuko uca wumva yuko ari amaritiro ibihumba amajana 725 by'amazi. Ayo mazi uriko uravomera cyangwa kwavomera hatari hato muri iki gihe cy'amezi 3 yici turashobora kuzosanga tuvomeye umurimo utari muto ku mazi y'imvura tuzoba twakuye Imana yaduhaye mu ijambo rimwe. Ayo mazi acareheza avomera muri iyi hangara yose azoca mu itangi. Hama ayo mazi rero y'imvura twazanye niyo azoca avomera muci. Murumva yuko ibikorwa bidasubira kutugora cyane turi amahera menshi kandi Imana yari yaduhaye amazi. Uvomeye hegitari 15 urumva ubuhejeje gusoroma ivyo mu mvura ugacurima ivyo muci navyo. Murumva yuko biguba bisahirizanya gushikaho uzosanga wabaye umugambi w'iterambere ry'iwanje n'iterambere ry'umuryango ndetse n'abarundi bose mba ndiko ndagwanya inzara ufise amahera caronka ahaja gusumira. Ico ituma rero nezereje nuko mbonye ko bishoboka. Nivyo hariho ucambaza ati none urumva umutahe ni munini. Umutahe n'umuntu. None je nk'ubu umugambi nagiye mu ibanki Benede ndabwira nti ntimugire ubwoba kuko kare wogeze ubwo uvuga ngo imvura ni yatara nzokwimbura biki. Urumva ico kibazo c'imvura ntabwo babafise baremeye kuyatanga amahe kandi murumva yuko none giye barayangabiye ntegereza kuyasubiza kandi ndasubiza mu mwimbu nyene. Mugabo gushika bizo bagwanje no kubazo waba utazobaye gwanje ubwa mbere ariko urambwira ngo bisaba umutahe. Mugaragara ndabwire nk'ubu ico twumvikanye ko cyambere nuko iri tongo nyene ricari bingwate. Biri ngaha iryo tongo rirabingwate hanyuma nabo turagumana rero kugira ngo sindabibe nshoye bakamenya ko nashoye kugira ngo ndabari. Ni ibintu bisanzwe rero woca avuga ngo mutahe ahubwo bugi gikuru nugira umutima no kurinda ukavuga uti jewe ngira mba umukozi w'ibanki nzoyikorera imyaka iyi haba mu nyuma nanje nshemba nshabwa mukoresha wanje sinzoba nkiri ndiko ndasega ibanki. Muga nk'ubu no kubwira nti umugambi ntuwibanki ntagize inguvu niritongo bocorishwa ntegereza no gukora ibishoboka byose kugira ngo ivyo nkora ngaha bice vyogera birihe ibanki.
iyi mashini niyo gusarura. Ni vyiza ko tuba dufise imashini ishobora kugenda ikaja mu mirima bagasoroma iza irazana nk'iyi nico ikora cyane kujana amase canke no kuja gusarura. Amazi kugira aya uretse n'ivyo n'amaganga y'inkwavu twegeraniriza muri mwene ibinyene. Amaganga y'inkwavu usanga ari ibigunguru biba birimwo mugabo inkwavu ko tutazororera ngaha tuzororera ahandi. Kamuga nko mu minsi iza dushaka yuko ibi vyatsi twakaje tuzoca tubijana kubifundike dushiremwo n'umunyu kugira ngo tugaburire inka ivyatsi vyumye gusa kandi bifise akanovera birimwo ivyunyunyu n'ivyo kurya bindi tuzoza turavanganya. Izi nka zingana gute zikamwa gute? Zinka zikamwa zishika 20 munsi zikamwa ari zishika amezi ari zishika 28 zikamwa zimeze kurya hanyuma zose hamwe zirashika 90 zose hamwe nka hari amashashi gusa aho zose zavukiye ngaha. Zose mubona hari nizo tumaze kugaba, hari nizo tumaze gushaka nk'amashuri akurira muri bashiki bayo. Izisigaye z'amashuri n'izijya nazo nyene zavukiye ngaha. Zose mubona ngaha zavukiye ngaha gushika ngaha musari naho tuzivurira mu mugambi ngene ucapuye ngaha bisanzwe. Aha niho ikibazo cyo gukamiramo tuzona kuko nabwiye ko umugambo mugenda kutanga kunani. Aha mwesa zizokamira ngaha zikamwe amata azoca agenda uwo tuzokamisha mu mashini kandi imashini zikamata amaze kuzishikana amata aca agenda mu itangirizo ari mu yindi nzu yo hanze. Aba ariyo rero tuzoca duhinguriramwo amata. Turafise n'umugambi uko bukesi ko bwira yuko zoca tugira n'amafromaje. Biracari ku ntango mugabo umuntu no kumenya yaje. Numva ko nk'ubu ndiko ndavuga nti zokama duhingurire nganye. Nuba nko dutangiye guhingura amata abantu bose bafise inka muri aka karere kose bazocaro nkaho bashorera. Hariho abarundi benshi ngaha umuntu ashobora kuvuga ati barafise uburyo bashobora gutangura umugambi nk'uyu. Mubabwira iki? Bashaka gusa amahera ntabibonye. Abafise amahera bicaritse muhira n'umuyoro. Je nk'umuntu ashaka kuvuga ngo jego ndafise amahera ngo miliyoni 500 ubisaga zicaye aha. Ndamwumva avuga nti uwo ni babandi batera ubukene mu gihugu kwicarika amahera. Twebwe tuja kurondera baduha ingurane nabo bo barayafise. Usanzwe hariho abantu bitwa banta migambi. Ico gituma mbere je ndababwira nti ayo mahera nimureke kuyicarika muhira nimuyajane mu mabanki. Aba bene imigambi baje kuyisabira bayakoresha kuko we uguma wungukana n'abazaye muri banki bavuga bati je aya mahera nkeneye muri uwo mwaka nimuyagumye muzoya abandi bayagura. Muri iyo nyungu abagurana batanze ibanki nayo iraguhako hakorera bayicarika nibayajane mu mabanki hanyuma bene imigambi nabo baje kuyagurana kandi tunguka twese.